Ndabira pe. Oya je umugabo afise amahera yorongora abagore benshi yakavyara ni sawa. Ikibi gusa uri imbwa ugenda urarongora aho ugeze hose utacubafashe utazoronka n'amahera yo kubagurira n'amata. Aho buri imbwa uri umuhimbira ubukwiye gupfa. Uvuze ngo vyababaje abarundi insinzi abo vyababaje naho ndababwire ko ari imihimbiri. Shifari. Ukabuze kuri umurundi wabajwe n'irya dose ya MOZA na kiya gipeti. Umenye ko mu mbwa urimo ati gute jewe ngo mampagarare kuri ibi bipeti vy'ibivwayo Shifari abana bariko barondeza b'impanuka mayo urinde ndakubarira igituma mayo urinde ndakubarira erega uko kwirondeza mwirondeza muja gusaba akazi kuba boss none abo boss barabakeneye ni umviriza abo boss ni mwabashayako oya nka MOZA kuri rya company yiwe MOZA ntiyokenera bijya mihimbiri ivyo reka genda gahoro jewe je ndatanga uburorero baguhaye igifukamunwa nyambwa nyene ndigera baguhaye niyarira kandi utangura gutindero kandi umviriza je ampa igifukamunwa nyambwa nyene ndavyarira kwimisi yose nama ndakabona hajya mubiri wa ko 24 ngakora 24 urabona MOZA baragenga baramucafuza bajya mihimbiri nyakonka ubutinya nkabwa banyina ngo ni ba Chimamanda rindira umviriza nyamuhimbiri nyakonka amabyini numwubahwa yubashwe kwande Chimamanda Moses aragakoma nyina wewe nubaho umuhimbiri yirirwa aracyoza igihugu yirirwa aratesha abantu mu manga yirirwa arorosha mbega ujya mu peti bariko bararosha ninde amugaburira ninde amuharasha ibikorwa vyiwe mbega iyo mihimbiri y'aba diaspora bakomeye induru rimwe ngo MOZA umuhimbiri hari nakandi gatamanye nabonye gafise ubwanwa nk'inzi ya zanyina karimo karavuga ngo ubuzima bwa umviriza we twubahane ngo ubuzima ngo bwa MOZA ngo yitwa nkende yagiye he ngo ajya amafaranga ya MOZA ngo sayiwe ngo ajya amafaranga ya MOZA ngo nabarabu baye mbe wa muhimbiri we nawe ugenda uyarondera uyazana uzana iterambere mu gihugu jewe narapfuye jewe umviriza je narapfuye tugeze ku mwansi w'igihugu wewe uwo rero numva none amuhekenya n'amagufa je nta musi n'umwe nari bwana mudisinge none ndakubaze kajya ka LK bataye mu bibazo nk'ubu iyo kabunze ninde ariko aragafasha ajya ama video karimo gasohora gasaba ikigongwe kivugira ko nyine ubwako bame bavuga ati gushwana no mu boss cyo cyambere ari kibazo kubera ko ejana no musera gukubagura hama ejo haguye igifukamunwa uno musi abarundi sinzi ati ehera abagwa cakirofa bace bagiha amafaranga kugira ngo gishobore guhora business y'abandi mbega kugira bumvikane wibaza ko vyabiciye kuri inde sinzi hari umugabo w'umugenerale yitwa CHEVAL Avuze wemera intuma 13 ndaguha nimero y'umuntu telefone mani ntuzufite inate n'umuntu yaronse amahera kuko ntuziyo yakuye arashobora kuba baramurokoye amavya kugira ubwo butunza bugereko arashobora kuba baramurokoye umutima agenda ari gihangare kugira ubwo butunza bugereko arashobora kuba bamuriye amafyigo kugira ubwo butunza bugereko hama nawe ukacuzuzezeta ucira inkondera ngo uri muronona ivyo kwi cyase wa guca umutwe afuma kurogesha nimuze murako ivyo bibaye kwari abo ndabashigikiye ivyo vyabaye kwari ivyo vyabaye kwari jewe sishaka umuntu azozarekera ku muntu yironkeye amahera kuko amahera twese ntituvyuka mu gitondo tugiye kurondera ko tutaye ko birangira tubuze uwo rero yagize imana akayirongera ntuzomufite inateko inzara iraryana nkaje nogira amahera nkaje ya MOZA mwonkira Munoza nyefona Chimamanda witwa gukira nyefona Chimamanda ati Chimamanda wambwa unyagupfupfoye fata indege uze ndakunyare mu kanwa ucumira Chimamanda ngakiri indege rero turuka cyane gupitani umva agicumita n'ibihumbi 2 by'idolari tigenda wagihinduriwe gano marama nogira mera nkaje ya MOZA mwonkira umubosi wa Sahari sinzogutakwa indero kuko urashobora kumpindura ubuzima nawe ashobora ati iki cha generale ukuntu ndakibona wogiye miliyoni 500 cokora mugurengeje 500 kamu muri yaradi uzoba umowe canja kwiyendera bamaraya muri Amerika nzunguruka isi yose ncengaruka ncemfa uzoba umowe umubosi ashaka kumfasha ntadorenze 500 million yitwa Bface on the floor ni future marié yafashe ashimira aba promoteur bamufashije kuva gitangura umuziki ashashiramo General Rufu murabumubona hano onye hagati y'abandi ba promoteur benshi batandukanye nguyu onye yaragushimiye inyuma y'ibitutsi byose wamumutuka ukamufatwa wigombeye ntiyibagira aho gushimira umviriza ndakubarira Bface adakene ko nzohora ndamutina nareke kuzarancokoza none umuntu agushimiye agize nabi mu biki ko atashimye avuga ati ndashimiye CHEVAL yahora ampani boka nambara yaranyambitse kimwe cyose sipaka dondagurisha yaranyambitse ngenda gusa
Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muri hose mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherere. My name is Frank the Answer, iyi ni African TV standard kaze wewe uri kwa dukika uri mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya muri Congo Iburaya ndetse mu Guvia barabo ndavuga mu Mande ndetse na Bi Saudi Dubai Canada Australia Zambia Malawi Mozambique nando Swiss mege mwese ndabaha ikaze. Uyu ni umunsi udasanzwe kandi aho twagiye kandi kugirwa amahigi yo kwakira umusangwa adasanzwe umusazi w'umuzi umusazi w'umukunda mu bitandukanye yitwa General Rupfu Cheval Blanc 13e apôtre ni ntumwa ya 13 yitwa Mr Gisazi. Ine mwabazi impene gwemera mivumo nta mavya mwabazi ingore ngira amavya canke mu mpurutwe none nturi mushiki wanje nibiki mugene mbarize ujya mu veterinary amavya ko bayaguze canke urutwe ushaka nibiki none urambuza injya nigurira mbarize urutwe basi ndakumva urutwe rw'impene mbwira mbarize ucuma mushe mugotsa n'ivyinyo mu bigumizeko n'ubukuru gutwi ndabona ko utari seriye mu buzima n'ukuri kw'Imana ubona nka soba ukwereka arabona uri kwagira ibintu nk'ivyo nazovuga gute erega databuko ni wazonyubaha none sinzoba nzomushorera umukobwa wiwe nzomuriha amahera sivyo uriha amahera none sinzomukwa erega nzoba ndamuguze General Rupfu toka popoyo urasa neza man urasa neza cyane usa neza man asante sana urasa neza sana amafranga je vyandambiye guma nzaho ndavuga imisozi kusa neza ariko uravye kuva hasi gushika hejuru urasa neza none nk'uwo mubona ari mu biki ntiwoshira ku kirato bakibone wowe umusamari inyoni ziko ziriyendanira ha gushicisha ko n'ikirato bakibone ngo wone n'ikirato none kizimvye ntukibone oya hariko hari umuntu ujyanye nabonye akomaswe kwiya kirato cawe atije nimwe atuma bakonestere mu ruvumera kandi baje bigura kuri rumwe rumwe nikusanga kigure mu ijabo angaho utabesha 200 c'est vrai bakonestere mu ijabo mutubwire yaguriye umugenzi wanje yitwa Desire yitwa Desire akorera mu ijabo baramuzi nibakenera nzobahe nimero ziwe azarabaha ibirata yego aho ni sawa urasa neza man n'abatse bakunzi African TV usaba abakunzi benshi bagukunda ariko kandi ufite n'abansi benshi bakwanka nakubwiye ati ivyo bintu usubiye kuzura bigoma tangwa ivy'abansi banyanka nibo nshaka abo banyanki abo bankunda naho nibakunde basina banyina je hari umuntu ngena ufata mu kanigongo nkunda ibikorwa by'umuntu nivyo bituma abantu bamukunda je nakoze neza ugakunda ibikorwa vyawe ukambwira ati Cheval ndamukunda none hari ibikorwa bibi je nkora bibiye vyiza ukora uzi kukora bitatu vyiza bitatu kino ca mbere ndasengera abagwayi icya kabiri gusengera abagwayi bisigura nuko mpora nje no kubaraba mu bitaro kuko ntabari ngombwa kugira jewe ndabigire nka kujya kwirya yindi mihimbiri bikora gutukane abandi none babikora mu buryo bwabo ubikora mu buryo bwabo ico ni ca mbere ca kabiri iyo muhuye n'umupfakazi ayinyotewe ndayimuha akayirya nawe icupa canke inyama oya yokeje simba nkoze igikorwa ciza n'umujoja mu muriro umupfakazi yanyotewe ndamuha ica gatatu naco nkora ciza urumva kirenze n'ibindi byose ndakivuga doje ko ikiganiro ariko ikintu ca mbere gusa nkora tu mu buzima ndakunda gusengera abantu ndakunda gusengera abantu bari mu bibazo nkabasengera nuko bimeze mu rupfaso nayo kuramutsa abakunzi bawe basi please none nitega kunda baramutse mviriza hari abantu bagukunda kuburyo yumva ati wow Cheval nibibi vyiwe vyose ibaze umuntu agukunda nibibi vyawe pe agukunda n'imvugo zawe ndaretse kubaramutsa banyanki ndabaramutsa ku ngufu umunsi bazokwanka ndabaramutsa ku ngufu kawambwa n'abakunzi bawe ka General ahubwo ndamutsa abansi banje aho muri ndabaramukije ahubwo ni mugwire mube benshi kuko iyo abansi babaye benshi n'amafaranga ku mufuka aragwira kuko mugwiza umuvumo wanyu ujya muvumo wanyu ucika nk'imvura ikigenda ikavomera mu mirima yanje mu tomati mu ntore mu rengarenga kaca nsarura ibikwiye muvumwa na benshi ugatota were kujya kuntu biguma bivuma ngo tfugo gisatsi ngo tfugo je nanze imirima yanje ivyanje bica bimererwa neza bitota hari mbesiri General Rupfu umeze neza ariko je meze fresh ndashima Imana ngashimira n'abantu
benshi kubera ntawe nkuyemo mwasi n'umukunzi bose ndabashimira kubera Imana yobica mwese agasigara jeje nyine sinoryoherwa mugabo reka nimbwa n'imihimbira Imana ibareke babeho kugira nzogume mpangana nabo gumere ngere ku munsi ibintu bikomeza bigenda neza General yes sir uyu munsi shaka ko tuza kuyaga ku bintu bitandukanye ndaza guhera gucaka idumu ce tuja kubimaze imisi biko ravuga by'ubusuma ngahi Bujumbura na bijanye na business yo witwa Moza nimere kuri kidumu kibido kibuganitse numvise inkuru yiwe yuko afise abantu ngoro murundi umukongomani umukenya n'umunyarwanda kubwabo ivyo bintu byiza gashefu ni vyiza jewe ndakunda abagabo erega umugabo akomeye aravyara ukaja muri Kongo ugacumbita abantu ufise icubagaburira jewe novyara n'igihumbi kidumu ndagushigikiye ahubwo n'ubundi ne wagenda n'ahandi urasiguha 10 umwana teragira abana iyo soso yawe Imana ntiyayiguhaye ngo uziranyara gusa niyinyarishemwe n'abana bagwire nta uzi uzogufasha muri abo bana hari igihe uzosanga umwe ari umukinyi wa Manchester canke umumaraya yagiye kwendesha n'umuguzi atunga akomeye cyane nko muri Amerika abakurokoreye ubuzima nivyo byara benshi nta umenya aho Imana icisha ngo wamuzezeta ngaho kufyara benshi gashiva nivyo sawa kandi ku bagore batandukanye ubwo ntubikura canga amaraso kawaida umviriza abasani nivyo vyabo ikindi naco ca kabiri no ku ntwaro ya cami umwami ahantu hose yagenda yahasanga umugore none umunsi rero umugabo yiyemera ahashitse ahavayo yabiye nabivuge muri yamvugo basimukunda kwabi avayo yenze yabi birakunaniye kudije yabiye buya nibwo bugabo nibwo bugabo none ko abantu dushuka imisi yose mu gitondo vyuko gushukwa mu Kirundi ivyo bintu byo uzamuratitura ururimi nimwishimira ururimi rwanyu mu ruvugo mu gitondo vyuke sase none ce mugaburira yigaburire yihe nayo aka hugeze hose urya ntuhasanga umuntu hagera hakura ibigwara bitandukanye gashefe none ibigwara uzomara imyaka 1000 kwisi suguma runyuremo none ntabirirwa barapfa batanagwaye ntiwojaga mu barabara bakagugonga ukabupfuye cyabana shaka idumu mutama ni wiri fise nguvu rya ukomeye rya so ivyo wimwemerera none kubera iki bene ashobora kuvyara urwana hanze hirya yaje ukazosanga gwabaye urubosi mu nzira tutazi ndashobora kubwira ati rega uri mwene wacu ashavuga ati yego kweri uri mwene wacu akaba aragufashije uwawe yorondera ronka ntabura umunsi yego wewe nari gutangara indi nyishu wari gutanga kuko umuntu ameze nka wewe ntabwo nakumereka kubishigikira pe oya je umugabo afise amahera yorongora abagore benshi yakavyara ni sawa ikibi gusa uri imbwa ugenda urarongora aho ugeze hose utacubafashe utazoronka n'amahera yo kubagurira n'amata aho buri imbwa uri umuhimbira ubukwiye gupfa mugabo wabira ugatanga rasi ugakurikira abana ugakurikirana amaraso yawe si bibi na gato yego yes karengaruke ringa Bujumbura rero neza na neza muri centre ville muri iyi weekend iheze havuzwe ikijanye n'ubusuma no gukubagura umuhungu witwa LK akubagurwa n'umuntu yitwa Moza asanga afite business ngaha nyine muri centre ville general ibintu vyababaje abarundi benshi baravuga ati gute umuntu yitwa ngo afise amafaranga yiwe yifata agakubagura umuntu anamurenganije amwivye bivanye n'ivyo bari batigiye cyangwa bariko barakora kugira bashobore gukinira no gutsindira uvuze ngo vyababaje abarundi insinzi abo vyababaje nabo ndababwire ko ari imihimbiri shifari ukabuze kuri umurundi wabajwe n'ijya dose yamoza na kiya gipeti umenye ko umumbwa urimo ati gute kubera iki abarundi mudashigikira iterambere ry'igihugu kubera iki abarundi iyo mubonye bariko baragwana muca mukokeza iyo ubonye hari amatati hagati y'abantu babiri je hagati wumvirize ati bimeze gute na gute na gute hama utature ayo matati uja hagati y'abantu umuntu baninze kumukubita bakamubako urafise ivyemeza ko bamukubise twarabonye amasanamu yego kandi na nyenevyo yaravyivugiye yavuze ati jewe nakubaguye banyatse telefone banyatse buri kintu mwana mama tube tugenda gahoro sivyo twebwe abarundi ubindyarye twebwe abarundi twari dukwiye gusenyera ku mugozi umwe
vision dufise niyo kubaka igihugu niyo guteza imbere igihugu ariko uri murafata nk'umuntu nka Moza umuntu ariho amakori muri leta umuntu afise abakozi akoresha hajya ukaca uvuga ngo urabona amajambo bamwanditse urabona ingene bamucafuje yagize ikiyagumye yihoreye we yagumye ku murimo wa business yiwe bijya bintu rero murabe neza abana bama none nyene ufise yagiriza yovugiye jewe ngo mampagarare kuri ibi bipeti vy'ibivwayo shifara abana bariko barondeza b'impanuka mayurinde ndakubarira igituma mayurinde ndakubarira erega uko kwirondeza mwirondeza muja gusaba akazi kuba boss none abo boss barabakeneye ni umviriza abo boss ni mwabashayako oya nka Moza kuri rya company yiwe Moza ntiyokenera bijya mihimbiri ahubwo gusa Moza agira wa mutima wo kuvuga ati mfashe nabandi none ndakubaza abantu bakora ama content yajya kwa Moza ntibashika nka 10 yego none ntabahemba yego sawa none gute batagiyeho ntiyo dandaza Moza ariko nabo abahemba kubera ko azi ico bamufasha umviriza ndakubarire urazi ko mu bintu byagiye biratuma abasani bacu benshi bapfa rimwe ataho bishikana ni kubera babuze indero urumva bazanye ubujyajya mu muziki wabo babura indero babura icizere kuba boss amafaranga uzoyakura kuba yarondeye uzoyakura kuba uyafise ugiye kubura indero umuntu afise amafaranga abwira n'uwundi akabwira n'uwundi baca baguhana ahantu ucupfa urimbwa ucupfa usega Moza ndamushigikira 100%. Moza mu bajene ngaho i Bujumbura yotubera nk'akarorero ati gute ijya shop yiwe irimo amamiliyari ndabeshe simbeshe ivuatira agiramo urayizi ihagaze nko mu miliyoni 350 nivyo reka ndagahoro jewe ndatanga uburorero baguhaye igifukamunwa nyabwa nyene ndigera mbona niyarira kandi utangura gutindero kandi umvirize jewe ampa igifukamunwa nyabwa nyene ndavyarira kwimisi yose nama ndakabona hajya mubiri wa ko 24 gakora 24 gakora nikiterera imbere karakora cumbwira rero wirarira ijoro nkarijya urarura pambana nkakujya ama ishop yawe yubatswe ku mamiliyaridi wacubona ikintu cikivwayo kiza ukonone ahubwo nasanze Moza ari umwana mwiza nimumusabira umugisha ku Mana akomeza atera imbere je nka kijya mbana giciye umutwe ugwarwa bw'Uburundi riko rakubagurwa kwe umviriza ndakubarire ze mumenya kwanza iyo vyahereye sivyo kugira muze murapababiza wowe ubizi tubwire umviriza kugira muze murapababiza uja kuri page yanje ya Facebook umaye usome text nanditse kuko abafana baguma bambarira ati aha umviriza baguma bavuga ati aha umuntu ashobora gutanga umuco w'ukuri ni generale Rupfu niyo umuntu adahengama sivyo niyo umuntu adahengama je simpengama ndaguha akarorero gamwe na mama urabona Moza baragenga baramucafuza bajya mihimbiri nyakonka ubutinyanka bw'abanyina ngo ni ba Chimamanda rindira umviriza nyamuhimbiri nyakonka mabyini numwubahwa yubashwe kwande Chimamanda Moses aragakoma nyina wewe nubaho umuhimbiri yirirwa aracyoza igihugu yirirwa aratesha abantu mu manga yirirwa arorosha mbega ujya mu peti bariko bararosha ninde amugaburira ninde amuharasi ibikorwa vyiwe he wowe uramubonye umupeti umenga nukoga ntikoga bana bama rindira tugende gahoro kugira dutanga umuco n'abandi tubigishe abantu barenga ibihumbi 100 b'abarundi uriko urabagira ibirofa rero kwera ubu ni birofa ni imbwa ati gute ati gute dushobora gushigikira umuntu arimwe ariko arasambura iterambere be abarundi muzokwisambura ko kugeza ryari muzokwisambura ko kugeza ryari ninde wundi muntu uzoza ubona mbega iyo mihimbiri y'aba diaspora bakomeye induru rimwe ngo Moza nk'umuhimbiri hari n'akandi gatamanye nabonye gafise ubwanwa nk'inzi ya zanyina karimo karavuga ngo ubuzima bwa umviriza we twubahane ngo ubuzima ngo bwa Moza ngo yitwa Nkende yagiye he ngo ajya amafaranga ya Moza ngo sayiwe ngo ajya amafaranga ya Moza ngo nabarabu baye mbe wa muhimbiri we nawe ugenda uyarondera uyazana iterambere mu gihugu nimba rose ubwo bwizigirwa bwo kuronka abantu bamwizera bakambwira ati genda mu gihugu iwanyu ukora ibi bikorwa twe turashima abo bantu nibo igihugu gikeneye twebwe dukeneye iterambere wewe nimba uri mu mahanga nimba wica nimba wiba nimba ugirane wewe kora ivyawe amabwa yawe yose wowe uzana iterambere mu gihugu besire pumbavu kandi ukora ibibi none ninde urabona yafisha inzira amahera bayaronsemo hano jewe ivyo wokora byose unyereka umusaruro waba umusuma w'ivyo ugashikana ndaguha ukuboko ndavuga turi umugabo se
ibyo byo kuza mudedemba muzezete nimba muhaze amaberebere y'abanyoko muza gufata abantu biyubakiye amazina barimo bararondera iterambere ry'igihugu turi muri vision yo guteza imbere igihugu apara ko tuzokwama twumva imihimbiri yiyo hena baguma bavuga ngo Uburundi ngo ni igihugu cyanyuma ngo kiri mu bihugu vya mbere kwisi bikenya reka dukore dushigikira iterambere abo none ndakubaza none nka Chimamanda uzi n'ukuntu yama ponda igihugu uzi n'ukuntu yama ari umuntu yirirwa aravuga nabi igihugu ujya numukoresha ujya ni umukozi w'u Rwanda avugira u Rwanda u Rwanda ruramuhemba kugira atuka Burundi atishoza Burundi mugabo ndetse kubesha Chimamanda mwana wa mama jewe urabizi wewe nimba waramenye jewe gwemera mivumo jewe sinjye umusunda ugwara uri kuranyumva mayo urindire jewe narapfuye jewe umviriza je narapfuye tugeze ku mwansi w'igihugu wewe uwo rero numva none amuhekenya n'amagufa je nta musi n'umuntu ari bwana mudisinge none ndakubaza kajya ka LK bataye mu bibazo nk'ubu iyo kabunze ninda ariko aragafasha ajya ama video karimo gasohora gasaba ikigongwe kivugira ko nyene ubwako ati je mumbabarire narahenzwe ico nyene bariko baravuga ati mayo urindire rero tugende gahoro abantu bagiye baransuka bamenye ko bankoresheje nabi bankoresheje amakosa ndasabye imbabazi yego n'inzego natyogeje ndasabye imbabazi n'ukuri kw'Imana mumbabarire kandi umuntu asabye imbabazi si mubi barabe bakababarire nakana k'igihugu kugwa ntuhereyo nivyo bibi anzurindi kime bama kugwa ntuhereyo nivyo bibi bame baba bavuga ati gushwana no mu boss ico cambere ari kibazo kubera ko ejana uno musi aragukubagura hama ejo haguye igifuka muno uno musi abarundi sinza ati ehera abagwa ca kirofu bace bagiha amafaranga kugira ngo gishobore guhora business y'abandi mbega kugira bumvikane wibaza ko vyabiciye kuri inde hari umugabo w'umugenerale yitwa CHEVAL Avuze wemera intumwa 13 ndaguha nimero y'umuntu telefone ndaguha nimero y'umuntu telefone ndaguha nimero y'umuntu telefone ati umuntu yakoze rujya rubanza rwa MOZA na LK ninde telefone y'inimero siniriko ndanamuvuga reka ndangutere ndamuguhe mu telefone akubwira ijambo rimwe gusa umuntu yatumye bijya byose biba atanduruzi baye ninde ndamuguhe muvugane ushireho parallel muvugane akubwire umuntu yabikoze je narigeze nishira hejuru je navuze ati aba bantu bose bariko barajyana nabana b'igihugu urumva nabana b'igihugu reka jewe nje hagati ndabumvikanishe urumva ndabumvikanishe bariko guma bajyana iyo mihimbiri y'aba diaspora baguma babateranya ninya nka Burundi nabadashaka iterambere ry'igihugu nabaryoherwa babona abarundi bariko barajyana nibo babandi bashigikira intambara za 2015 bashuka abana bugenda ngo mupambane na CNDD-FDD urutare nka rujya umwe naco ni gute vugane wewe ni umenye ibyo mubaza mbesire pumbafu mubaze ni sawa umeze neza gamo meze neza namwe yego nombeshe kandi kubandi imbere ya kamera ibibazo vyariko biraba hagati ya MOZA na LK urabitse ndabizi ninde yabahuje bo kwisonga Travis CHEVAL oya reka mumvirize ntago twavuga twamagane ku telefone yawe nta wundi wari kuvuga ndashobora guha n'abandi uwatumye babonana bakayana urakoze umviriza nimba uri umugabo rangwa n'ibikorwa by'abagabo apana kuzohora uryohererwa ubona abantu bariko baricana bariko baratemana uca ukokeza ngo nimwicane nimutemane uburimbwa uburi umuhimbiri nimba abana b'igihugu bashamiranye je hagati k'umushinga ntahe ubahuze je naragiye mu gitondo nari naraye naniborerewe jewe mbona amapost hari dimashe manzu rindire hari dimashe jewe ndiko ndaraba amapost ndavuga ati uyu muntu barimo baracafuriza izi mbuga moze bariko baramwononera business nca ndakora iki nca ndagenda nyaga nawe ndumviriza ivyiwe ati sawa nca ndondera uwundi muntu ndavuga ati jewe umuntu yondonkera umupeti ndamuha 100 abapeti abo naciye ko bose barapambana baramuronga nambwira ati jewe ego ati jewe ndashaka ko tuyaga umbwiza ukuri kwiwawe nk'umuco je nta umpengama yego ndagenda ndamurondera cha telefone simbizi nambwira ati simbizi uri he umperekeza arambwira ati ndahana cha turagenda kurya mu peti LK ndamumviriza ivyiwe arambarira ati jewe nukuri ngumanyegeye kandi jewe numva shaka ko umutima wanje uronka amahoro wirekure
Moza baguma bambwira ariko barampiga kandi Moza yarafise umutahe w'ubutungane none nyene yabwo nyene yamuhi gutuko bagura umuntu ukaja no kumurondeza ndaza kubikubarira byose ndaguha umuco jewe amafaranga yamwatsinze igihe cose mayurindire je ndi ngaho kugira ntanga umuco abantu bari bandindiranye igishika kugira bumve ukuri kw'ivyo bintu amafaranga yamwatsinze igihe cose mayurindire mukere n'inyagufashe ayo mafaranga nawe yarondere uzohora utsinda igihe cose ubwo mukwega amapya ngaho ngo amafaranga yarondere nawe urumva uwo musi wa dimanche tumaze kubonana yego ndumviriza ivyiwe ndabona umupeterago ntaraba umupeti wenyene ni wa wundi ataronka n'amafaranga yo kugura kupongere yo gukata inzara yaritiranije kupongere nk'uwo n'uwawe ndetse usanga ibizya vyiwe umenga ni iki giti c'umwembe uriko urumva reka ndagutanga umuntu ndamubwira ati noye peti yangu ko mbona ukiri muto tubwira ni ukuri ko mbona ukiri muto urumva ko ufise inguvu zo gupambana n'umuntu ageze ku biharuro vy'amamiliyaridi wewe umva umutima wawe ukurekura ko musaba ikigongwe bigahera umumose akaja ku murimo wiwe ukareka kumucafuriza izina ryiwe mani ntuzufite inate n'umuntu yaronse amahera kuko ntuzi iyo yakuye arashobora kuba baramurokoye amavya kugira ubwo butunza bugereko arashobora kuba baramurokoye umutima agenda ari gihangare kugira ubwo butunza bugereko arashobora kuba bamuriye amafyigo kugira ubwo butunza bugereko hama nawe ukacuza uzezeta ucira inkondera ngo urimo uronona ivyo kwi cyase wa guca umutwe afuma kurogesha nimuze murako ivyo bibaye kwari abo ndabashigikiye ivyo vyabaye kwari ndabashigikiye jewe jewe sishaka umuntu azoza arekera ku muntu yironkeye amahera kuko amahera twese ntituvyuka mu gitondo tugiye kurondera ko tutaye ko birangira tubuze uwo rero yagize imana kayirongera ntuzomufite inateko inzara iraryana ntibavuze ngo bakita kankende mukavuye ruguru ngo ni kankende siko bavuga none ubu uyu ameze neza umuntu yamaze gutera imbere amajambo aba menshi icakabiri naco Moza naramenye neza yuko Moza kujya kuntu bashaka kumuhenura harimwe abandi bantu benshi bari babifisemo uruhara abansi biwe bose ego abansi biwe bose nabo barabishizemo akantu kuba promoter barahabwa akantu ticafuza ujya muhimbiri adutunganya kiri muto aba promoter bose bo kuri Facebook cyaruzi barajya akantu bo kuri YouTube bose bagize ibigugu bajya akantu uti none ninde muntu afise shop nk'igihe ya Moza ngam gisagara ca Bujumbura nihe shop y'amatelefone irenze ijyayo kwa Moza ikora 24/7 ari zindi gusa nuko mutazi none zirihe izo zitamenyekana ni mu muntu uko iciza kiraboneka kikavugwa iciza kiraboneka kikavugwa iciza kiraboneka kikavugwa umviriza iciza kiraboneka kikavugwa jewe maze kuhura na LK nkamuhanura byose akavyumva ndiko mona simbizi byarangiye neza avuze ati jewe genda umugondoze Moza nimba bikunda ko twicarana areke kundondeza umutahe ivyabaye je naraciye hariya muri page yaraciye Moza imbere yuko ujya mu peti afatwa habaye ubutungane yafatwa aziriki sawa hari habaye iki kugira ngo rindira rero ndabibahe neza Moza umviriza Moza mayurindire manzurindire Moza harabaye higanwa ry'amatelefone iradiyo n'itara iryo telefone iyo higanwa ibaye na telefone muri bo bariko barahiganwa batangura kuregana ko baboostinze bica bizana induru bizana kavuyo avuga ati jewe hako muza kunyononera ibintu vyanje ngaha reka ndabereka uwundi mukino dukina uko muri batatu hamu w'Chelsea yaguyeko imugweko ayatware jewe sinsubiza inyuma ivyo nabemereye Moza acazana umukino w'amakarata barakina amakarata igikuri ca mbere kiba gitsindiye iki telefone uwa kabiri atsindiye radio ariwe LK amaze gutsindira radio amaze gutwara radio yahereye aho nyene amutuka ko Moza ari umuntu w'imbwa ari umuhimbiri iki nyene amajambo yo kumucafuza cyane aca mubwira uti reka kuko umuntu ukamwa na mama jewe nakoze higanwa muri iryo higanwa we nta mafaranga wantereyemo wewe nimba watahanye niyo radio ni sawa none watahanye itara nawe yego GBL watahanye itara nawe hama agumyamo niho yaca atangura kurekura poste ya mbere aca mubwira ati mwana wa mama LK reka kunyonora business Moza aca yirukira mu butungane avuga ati je ni mu mpaga video recherche nayo ubundi aranyononera business yanje uwo muhungu niho baca bagenda kumufata baca bagenda direct muri page bamusomera amategeko ahana icyaha ariko arakora Chamaka telefone mayurindire mvuge byaciriwe mu butungane sawa mu butungane niho byabereye bambwiye ati wesha tugusomere ingingi guhana
ujya mupeti yumvise ingingi muhana arajugumira acavuga ati jewe ndasavye imbabazi sinsubira. Ikintu kihari rero reka ngende gufuta ibi bintu namaze gupostinga byo kumutsyoza nde Moza. Uriko urumva ambabariye cyane. Moza niho baca bava muri page baca baragenda hajya ukaziwe baca aca mubwira ujya mupeti ariko boss jewe ndashonje raba no imana yo mwijure hemfira hanyene naho baza LK naho nyene uko nyene niko yabimbari imana yo mwijure niko yabimbari hama aragenda amaze gushikaho bamugaburira ivyo bafungura arafungura Moza yego yafashije imfuvyi kandi umuntu uze wubaha umuntu akugaburiye ntuzunyare ku isahani uririyeko ni bibi niho n'imivumo iva. Moza amaze kubigenza uko yari kumwe n'akandi gahimbiri kitwa ngo nimba ari Yohakim nimba ari Johakim sinzi uravyumva acambwira ati wewe cemugumana ngaha ivyo bintu aca bifuta agiye kubifuta ucumuha telefone yiwe yigira ariko urumva wa mupeti ari ngaho nyene undindira niwo muco ndiko ndaguha kugira umenye n'ijya telefone kugira umenye n'ijya telefone impamvu yasigaye kwa bantu zeye kwa bamoza bazi gutangwa n'umugenzi kweli mayurindire ntiyamutanze ahubwo umuntu wa mbere yari gufungwa yari Johakim kuko niwe yarekuye uwo mupeti atarakora ivyo yemeye mu butungane. Uwo mupeti yamuhumye akagohe kidogo ngo ngiye gusoba umupeti baracitse na telefone ayisigaho. Johakim yisituye wa mupeti yagiye umupeti yamaze kugenda baca bavuga ati rero ko umupeti yari yampaye telefone bamaye abahindura ijya ntunzeye yari yayimuhaye telefone ngo bakuremo ivyo bintu byandi by'ama connection aganda ijya ntunzeye baca bavuga ati aca avuga ati reka tumaye tuyihindura izina ry'iyi boro barahinduye bayita ibikuri none bihindura gute bashaka kumwiba voila oya mayurindire niho ngeze mayurindire niho ngeze ya page atari gwa mayurindire niho ngeze baca bayita ibikuri kugira abantu baguma barondera ivyo bintu vy'amapost ntibabibone twumvikana ariko nshaka gutanga umuco iyo sinzira y'ubusuma mayurindire ntanga umuco niho natanga umuco nawe uzogenda urondera umuco wawe usigurira abantu ariko ntiwifatira abantu ko ndira rero jewe ntawe urazi ko simvuga ibintu ngo bankunde ngo bashigikire ugenda ushigikire so na nyoko nimba ukunda ukuri kwiwanze ubiriza ukuri kwiwanze udakeneye ubireke bimaze kugera aho rero bamaze kuyandika ko ibikuri kugira ntibagume bagenda kuraba bya bintu bya posting acafuza Moza aho nyene umupeti acaragenda mu ba promoter bazinanye acavuga ati rero ibintu bimeze ukuntu bankubise bimeze ukuntu bampohote oya kujyanye nta wamukubise yaranavyivugiye aya ma video ariko rasirikira yaravyivugiye ati je barambeshe ngende mvuge ko nakubise kugira nshafuze iduka rya Moza aramuhaye igifukamwa baramukanye ndabiheza byose ndi ngaho kugira ndabiheze ujya mupeti rero amanze kukonone bijya bintu niko kwa kujya rero imbuga zose zace zuzura abacafuza Moza ya mihimbiri yabachimamanda n'abandi bantu ivyo biyaya byagiye za Dubai gukorayo bitangura kumutuka mayirindire bitangura kumutuka bimusiga amavyi kurubahuka abantu jewe none baradi jewe bariko bitamaya none bo ntibariko baracafuriza abandi inyabira basiko nyene nyamashira uriko urumva rindira ndaguhereza baca batangura kumujako baramujako ariko Moza hari jambo narimo yigeze avuga none uvuye kuri makuru oya umubosi azi yavuye azi ni yari kwaraja ntushobora kuja kumviriza umunwa ntushobora kuja kunukira amavyi kandi uzi ko amavyi anuka bosi Moza ntihari kuja kunukira amavyi kandi azi ko anuka sivyo nicakunda Moza yagumye yikorera akazi kiwe umurimo wiwe urumva bimaze kugera aho rero niho jewe uwo munsi tumaze kuvugana na LK ndagenda Moza ndamusomesha ndambwira ati ariko ga Moza uravyiterambere wowe ufise ubona wowe uja guhangana imbere y'intahe n'ujya mupeti uravye ukuntu wakibonye kiya gihungu ubona wa muntu namaze ataragera hamufata ubona uza guhangana nawe ndamuhanura Moza nk'umuntu umushingana navuga ati je ndagupfukamira jewe naraye ndinywe rugwagwa navyutse nza kugira ndabe ko noba umushinga ntaye wukuri yabahuza ibintu bive mu nzira ndanarushura urabona n'amaso yanje nge nasurumva n'amaso yanje yarasanzwe yarahaze umogi gwisi ibibazo yarahuye n'ibibazo byinshi n'ibibazo byinshi n'amajoro menshi namba nararaye wambwa urumva hama Moza aravye ikigongwe jewe namuteye avuga generale wewe nyene kuntu ndakuze nk'uruntu rukaze ni uri murasabira uraciye bugufi kubera ndese nkundi intambara atawuzihagaze abantu iyo bashwanye kubumvikanisha ni vyiza
apana gushigikira abantu bagwana, apana gushigikira umuriro ucugumuzana ubwatsi ushirako. Moza gushika nahambwira ati je sinokubesha n'umutaye wiwe ngunda office. Je kintu nshaka. Nashaka dusubire hariya mu butungane. Kuko mu butungane yavuye yemeye ko ibi bintu aje kubifuta. Hakubifuta byaciye byiyongera ko nk'incuri igihumbi. Ko so yabipostiye abakunzi biwe no babipostiye. Niho byaciye haba imvururu. Niho ko kujya kuntu yaca mvugira. Amvugiye mbambe anyumvira. Amaze kunyumvira niko kwaho rero ejo haheze hirya ejo lendi niho rero nace ndabahuza. Cangira Imana neri nate abari ino. Neri nate sumugenzi wanje ntitunanavugana aranabizi. Arazi ko tudahuza na gatwaye tuzopfa tudahujije. Mudahuza kandi nabari muri oya nitwopfa twarahujije kuko bari mu iterambere tuzosangira ine mpayo mavya yanje nje. Zana urumva? Bimaze kugenda uko ntusabe. Merci beaucoup. Nona ya mavya kumenga ntiyari mani. Aniyo. Ameze uko wone. Wewe umaze kujya mavya? Oya kabisa. Gagohe. Gagohe. Naho niyo none vya vrai cyane. Reka tubandanye. Reka kwipumbisha. Ndagwaka to. Kuko isayo waguze. Reka kwipumbisha ngo mbengo ayo namavya. Oya naje banyokereza kwanje. Gakamu. Jese ngunda kwisangiza. Ayo nagatoka. Urumva? Nari nati. Cyamugati ariko nari nati naho twankana. Reka iki kibazo tugishire mu minu. Tumaye tugikemura. Urumva? Nubwo batoba bashitse mu butungane twe twashobora kugiheza batwumviye. Cha turicara. Twicaye turabivuga byandi byose. Moza nta kintu kinamubwira Moza. Urimo uramubona uyu. We nta kigongwa gutera. Umupeta ariko arazuguma Imana mwijure. Ariko arazugumira n'inzara igira imwice. Uriko urumva? Nivyo gushika na mupeti avuga ati jewe ikintu nosaba ndamupfukamiye ambabarire. Jewe naragize amakosa. Naramenje barampenze baranshutse. Ibiki nibiki ibintu byose byagiye biraca ku rubuga nuko bampenda bashiramo inguvu nanje ngaca numva umenga nibwo bustare. Ariko umbabarire ku izina ry'Imana jewe ngira ico nokora cyose ndi tayari kugikora ariko umutima wanje umva amahoro kubona umutima wanje urarushe uraremerewe ndagusavye umfashe. Moza nk'umuvyeyi ndambwira ati urabona rimwe nakubari igipetition nyene ukibonye ubuntu conze ukuntu kimeze uca wumva ikigongwe keni yonze ameze neza urazo uri mu bibazo kwisa imwe ashobora guta ibiro 10 bazi kumva kuri murahigwa buhongo ashobora guti burya amahoro mani dukora ibintu biduha amahoro mu mitima yacu dutuze none ship ubu nyene ugaruka bw'Uburundi ukorageza kwirondeza ku mbuga ngurukana bumenyi gose urabagize ko ari birofa nuko ari bo bari mu makosa ugize bari mu makosa ati gute umviriza umaze kubona umubosi wese ahari ntazo kwiyumvira gukorana na bijya bivoye bijya bipeti nta bundi buzi bifise bayireka ndakubarire umubosi abayabarondeye kubera iki bayireka ndakubwira umviriza muri ubuzima tubayemo buri muntu wese afite icyo yogufasha mu buzima mugabo hako uwo muntu aza kugusenya wo mubura uwo muntu yoza kukononera wo pfuma mubura ukibandaneza ibyawe ijya shop ya Moza hari umutawe iyo mihimbiri urimo baraziyo yakuye ayo mahera none gute woce uvuga ngo ntugwanye umuntu ariko arakononera urumva abo bapeti rero nibagende bagira indero kugira aba boss babona ko bari batangwe kuzana icizere badutumako ahantu ubwo buhiganwa bukaba urumva iki ni icizere ko aba boss bari batangwe gutwiyumvamwo jewe gusaba boss ntibazompamagare mu burubwo buhiganwa bw'uburofarofa mpamagara mu higanwa ry'imiliyoni nk'ijana kuduga ashogira VIP vya hatari kugira ngo umuguru boss natari gose moi aussi je suis boss hari miliyoni jana kuri konte we miliyoni jana none no banja kugura umumaraya ndamuha miliyoni 5 ata miliyoni jana afise nimba ufise abamaraya turazana ndagushore bakoze iki none nimba rukuboga canke buri kuraroga ari abantega barogera muri ivyo bintu business yanje bayakunze acha abanye kwadereza amatelefone nawe muri zindi business ngaca ndyohera umubiri umubiri turawuryohera umubiri ushubutswe ugabura nasi ndiko ndajya none ubuze ndiko ndajya yatuma duheze iyo dose ya Moza uri kurumva rero Moza respect Imana iguhezagire ubwo buzima we urimo hari imiliyoni z'abantu babwipfuza abo nabo baguca intege bagenda guponda ngo Moza ngo dandaza ibintu vya pirate mu Burundi nta company ikora ivyo bavuze ko ari benshi mu Burundi nta company ikora amatelefone iriyo
twese dukoresha amatelefone avuye hanze. Nimba ugize umwaka umubi, ukagura telefone ugasanga igupfiriye ko n'umukoshi wawe n'umuvyeyi aravyara umwana yapfuye. Akaba yapfiriye mu nduka muvyara. Cheval. Abenshi bavuze ngo bareje mu makomantere bavuga nanje Moza yarampenze naguriye ikintu wiwe. Erega bajya n'amadini bari bahawe. Nose nabwiye ko harimo amabifu y'abandi ba boss. Hari na video rero Moza yarayasohoye. Ariko aposta avuga ariko yekana telefone ya waterproof. Uyiravye neza urabona ko habaye guhinduranya. Nesho shabibi baca bayihuriranya nuko kwa Moza basanzwe babesha ibikoresho vyabo. Video ni warayibonye wewe? Yego nayibonye yenda kubarire rero. We peti. Yego. Mva ndakubarire. Ugutuka nagutorera. Yes. Umuntu yariko aragutuka arondera amajambo yose mabi yo kugucafuza kugira kononere agusubize hasi. Sibyo? Je ngoma ndaguha karorero. Moza ukibona cya kibanza ciwe conyene kugira kigire VIP nka kujya. Suko yashatse kuzana ibintu by'amaoriginal. Yego. Moza abantu bamushorera nturabona ko bapareka ama V8 haki. Yego. Muri rya mihimbiri yambara amakareso ari kwibiraka yo kuri Facebook. Ninde yogenda kugura telefone miliyoni 225. Muri uwo mwanya narindi iwe. Umviriza muri uwo mwanya narindi iwe. Iwe mubiri iwe. Navuye adandaze miliyoni 18. Uri kurumva? Dushigikira iterambere. Bijya biraduha natwe kuvuga ati urabona umaze kubona umuntu adandaje 18 miliyoni. Na uca wumva mu mutwe eske je nanje nokora iki basi nkora business ngizi. Zinjiza amafaranga. Hamwe ubona umubosi wakamubaza boss ibintu biriko uraca ku mbuga urabibona cyambwa ibiki je ntavyonze cyaba abantu baguma bancafuza ati ati je nta na Facebook nkoresha ukurumva cumbwira nk'abantu 10 akubwira ati je nta na Facebook abantu biyubashe ntibaja muri zintambara z'uburofa izi za Facebook n'ibiki ngo bagira basenyura umuntu mugi imihimbira itagira ikikora n'ikiguma ihagarara itinza amaso ati yaturabundi muntu commentaire z'uburofa nimushigikira iterambere bana mama. Igihugu ni igihugu cacu turagikunda dutegerezwa kugiteza imbere twa tukiri bato twa tugifise ingufu zo dukore cyane bajya bamaze batubera karorero ujya muhimbiri w'umutama nawe nyakonka ubutinyanka bwa nyina umviriza nawe ndabivuze ndeka ndabingene yitwa nawe yataye indero yari guhanura neza yego murabe yari guhagarara ka buvyeyi agahanura none wantu ubona ko ari diri yari yahawe kugira usigura ubuzima bw'umuntu ngo yakorera ngo deira ngo yakorera ngo amatelefone hana abandi nabo ngo yitwa nkende ngo yahora ngo apakuruza ngo amawese umunwa yakwega amavyi mu kawese agenda gusesa hari kugira abacafuze wewe nawe gawagihutewe uri kurakora iki kugira ugira ico werekanye mu Burundi ngaya amateka yavutse ico kirofa ico kiwerewere rero uno munsi uronse bingorongoro hanyuma uciye Bujumbura yagutesha umwanya abantu babwira ingene kitwa kugaswa bazogende kukaraba sindamwibuka izini yo mutama ntidukeneye abantu basubiza inyuma igihugu dushaka bagiteza imbere nkaje nogira amahera nkaje yamoza mwongira Uno zanyefa na Chimamanda. Twagukira. Na Chimamanda ati Chimamanda wambwa unyagupfupfoye. Fata indege uzenda kunyare mu kanwa ucumira. Chimamanda ngakiri indege rero turuka cyane gupita ni umva. Agicumita n'ibihumbi 2 by'idolari tigenda wagihimbiriwe. Gano marama. Nogira mera nkaje yamoza n'umunkira. Mwonyora abantu. Moza respect amara yiwawe. Yatunza ameza binoce mbu musazi. Yego. Jweni ibeshe. Amara nkaje ama miliyari noce sara. Ivyo by'abachimamana no bwatiganuza n'ikareso ya nyoko wawe. Shiva. Kandi uyizanire mu kanwa. Chimamanda zani ikareso ya nyoko uyizanire mu kanwa. Udurayinukira wamuhembiriwe. Ucuti ndero. Sio navuze ntibinezereza abantu. Jewe nta ndero mfise kandi nayo nkeneye. Mugo umuntu azoza burindera igihugu. Nucurindera abantu. Zofuma incungu yacu. Sonera abantu pe. Mukuru w'igihugu nyakubaho yavuze ati abajene ndanabikundira kuko nibo turimo turumvana umugambi w'iterambere. Ako nakundi bitandiro nka wewe. Je ntankunde, je ndamukunda ko ni papa. Yego. Je ntankunde, je ndamukunda ko ni papa. Nasara ashobora gukwanga ariko uravyumva. Ni papa. Papa Imana guhezagira urumva. Yego. None rero byaterambere ucugenda ushigikire. Abantu barimo barajyanka. Abantu bariko barayisubiza inyuma. Chimamanda bajya wirigura hendesha ubuhene. Uhendesha amakoko n'imifuko y'imiceri. Muri abajya Jesse ndimo. Muri jya mihimbiri Jesse ndimo.
gusa arabafasha erega bajyafasha nabamuha amakuru abafasha ataco bamukoreye menya abantu bose Chimamanda afasha nabamuha ayo makuru kugira aronke ingene atyoza igihugu aronke ingene azaraponda igihugu none mugabo agerageje kuvuga Chimamanda ni urabona posting iterambere ry'igihugu ni urabona ariko aravuga neza igihugu taka kantu ariko aratanga ubufasha ubwo bufasha ubufasha aha abamuha abariko barashimira abamuha makuru CHEVAL abantu bari mu buzima bwituma yahora afasha je nakubariye nta mutima mwiza bikorana nage nafasha abanyarwanda biwabo n'umurundi oya umurundi nta murundi w'umutima yokwirwa arasyoza nta murundi w'umutima yokwirwa arasyoza igihugu kujya ariko ntucuma kubwene igihugu n'umunyarwanda oya Chimamanda n'umunyarwanda nawe ko ari umurundi natahe mu gihugu ciwe c'amavuko ndagicama bya ndagihonde nigitahe CHEVAL Chimamanda arakumara pe nawe naze dupambane wo Chimamanda wiyemera je ndumumesha gasha je ntumwe kuburozi ndaguruka kurusoro naho mbwira ndase isazi nkayirasa ku mumapya canke ijisho ku birometero 10 no ikorora aho wiyemera hose ucuza dupambane mugabo jewe sinari bigenda kuvuga mu biganiro byose namankora ariko reka guhenda ababana b'igihugu ugenda kubatuma ngo bashwane n'ababoss ubononere ujya nkujya yoja mu mpimba nkujya ubutungane bwovuga ati wewe naho wasabye higongwe moza ubutungane bugira bugukurikirana bakamurungika mu mpimba Chimamanda azoza kumukuza mu mpimba kiya kizeze iyo rumbe y'umutama azogenda kumukura mu mpimba irumbe iyo ntore si irumbe azoza kumukura mu mpimba reka kwicira kazoza abana turacari bato turacahanurwa dukoze ikosa bakakubwira ati wakoze amakosa hari n'igihe uba uri mukuri mugabo bakubwira ati ibi bintu vyihoze ukemera gusaba ikigongo kandi uri mukuri nivyo vyamushikireke rero sha oya ntanze akarorero ntanze akarorero nico gituma rero bana ba mama jewe naho nzotindero sinzotindero ku gihugu sinzotindero ku nzego canke ku mubosi umubosi wese ahari sinzogutakwa indero kuko urashobora kumpindura ubuzima nawe urashobora ati iki ca generale ukuntu ndakibona wogiha miliyoni 500 cokora mugurengeje 500 kamu muri yaradi uzoba umowe canja kwiyendera bamaraya muri Amerika nzunguruka isi yose ncengaruka ncemfa uzoba umowe umubosi ashaka kumfasha ntazorenze 500 miliyoni kubera yo na jeno yironkera sindagurisha ibisigi bosi nimba ufite umugambi wo kumfasha ukampa 600 miliyoni uzoba umowe ntuzorenze 500 miliyoni kubera yo naho nopfa ibisigi tubigurishije twoyaguha ego uzoba umowe ziranotse nk'ubonye yumvira Siyoni bamayondori bande nk'ubu kwiyumvira mu mpindurire ubuzima yego nimuzongopeshe Emiliard ntari n'abamoye nzobonda bamoye cyanigira mu bamaraya za Amerika hano hose nipfuje kuja kandi ndakwigurira abamaraya cyanjoherwa cyemfa yose nzobamezije kuryoherwa iyi si nta kindi kintu byesigajeko bandi kubabarire kwe cyanda bamwa generali acamwa muzompamara makenshi ushobora kubasubiza naho nopfa umuryango ushobora kuriha ego yes nuko oya kubera mvuye nk'ubu umuryango ushobora kuvuga ati mbo reka rero tugende tugurishe mpanda kajya kaburi ka mpanda gose bagace bakagurisha cyane twaje tugurisha stade none sivyo wacu na stade ni wacu stade intwari no sivyo igihugu none igihugu ni cyaso na wewe igihugu ni cyaso none nakomeye ko tuyigurisha none nyene igihugu ninde urahumba none nyene igihugu ninde nakomeye ko tuyigurisha nyene igihugu ninde stade muza makuru igihugu no si stade si y'uburundi ariko nta bubasha kufise bo kugurisha aje nayifise ku rupande bazosanga amapoto nayagurishije abantu bashungera kuri stade mube magabo muzosanga nakuyemwo agapande kiwari amapoto cyangwa rujya rusenga cyangwa ijya mipira itera amazi muzosanga nabigurishije tigisazi tubuni igisazi yibye nasivye igihugu situnga ry'igihugu naje sinde mwene gihugu ndabijya tangurishe mpanda hajya bahamba abantu hajya haragira nyeneho hajya mu kunebera ziranose ndonde mu boss yemera bangurire mpanda jewe umusumbi so napfunzwe nzoba nziza amahera bazovuga ati gwema mivumo yivya amamiliyaradi 100 bamufatiye ku kibuga c'indege yuriye ashitse mugabo ngo je ndapfunzwe ngo natutse inzego ngo navuze nabi igihugu ngo nagize iki niki nzora mfungirwa ubwo bukosa CHEVAL yivye
CHEVAL yakubise umuntu mu kabara mumena amenyo ubuntu nk'ubwo nibwo buzoza buramfunga jewe yego yitwa General Rufu ndakongera CHEVAL Blanc oya urakoze bagomba uhagire yanje bari kwarayoza bagomba uhagire kumvumba sari gukira iyo ndayitora sinari gukira amahirwa bya doze biganiro nahaje gutanga umuco kwa MOZA mugene mu mushorere udakene kumushorera ureke nubundi nahomba siwe wamuzanye Imana yamugejeje hajya nizo muzanye abakire bamushorera Brenda jewe nyene n'ibihumbi 100 ibatse none ubona yibanje ngene yamenagurise Uvase kuyigura nawe naragenda abaza ibihumbi 100 cyasubira inyuma babi telefone ya General Rufu akashimana telefone yawe rahize vraiment oya akaboregwe MOZA muhinduriye ubuzima basivye amhindura ubuzima nkandi nzogera mushorera cyaramenaguritse jewe MOZA nta byagusa nkeneye ko nanje shaka iterambere sindagusega mfise akazi ndaronka amahera nzoza gushorera telefone miliyoni 7 wambwawe telefone miliyoni 7 nitongo uzobuguza harimo dushwarete muri telefone ayo matongo je naje kugura amatongo je naguze itongo bazompambamwo nta bindi ayo yandi genda ugure nijo tumurindire abana nabo nzovyara bazotorana kwa sekuru kubera kwa ndi mugabo agura itongo rimwe abamwo naho bamuhamba honyene ayandi nukujya kagura bamarayo ukaryoherwa ibisazi yego General reka nesozere ngaha anya mugabo nibaza ko hari abantu benshi bashavuye bivanye n'ingene iyi weekend yaheze hari uri karakubagugu ari LK amakandi kumbuganguruka bimenye biravugwa gose ariko bikabirangiye bababaye babonye uwo bavugiye benshi bavyise ati ngo acika imbwa agasaba imba bikitwa nko kumenga abantu bose bagize ibigugu kubera ngo amafaranga bamufuka afukishije umunwa uriko amatemo muraza kutubwira uko mwavyakiriye ni business y'abani mega mubibona gute mbega ko vyari bikwiriye canke kiri kintu ngo masozere ngaha anya aho nyene aho ndazi yo mihimbiri y'abafana nayo ushavuga ngo general yarariye murabizi je sinisemba n'ubu yompa norya ntaco yampaye muga ukuri nukuri ni kwiza je nabarondeye LK nta n'umunsi n'umwe twari kuko ni nyambuga ntaho twohuriye jewe naramuronde kubw'umutima mwiza ko je umutima wanje ndawuzi je sinkunda intambara sinkunda kubona ahantu bariko baragwana unanje kijamo urumva narabarondeye mwe namwe mwabafana mwe muvuge mushake muvuge naho basona banyoko bendaniye jewe ntaco bimbwiye igikuru gusa je shaka igihugu c'u Burundi kigira amahoro igihugu c'u Burundi dutera imbere tukundane twumvikana basomera ijya post je na postinze imbere ya bijya bintu byose biriko biravugwa reka tuyirabi ya CHEVAL Rufu twa CHEVAL Blanc mugabo dukundane ivuga ati kera abarundi b'umutima iyo babonye abandi bene wabo bari kugwana babaja hagati none abubu basha bakokeza barundi bene wacu twige ingendo z'abasokuru dusenyere ku mugozi umwe mu bosi n'umukene ntibangana ariko barakeneraniye dukundane atawurya wangura atawurya wangura eshe je ni jambo jande ya CHEVAL Rufu general umva ko ijambo bizima pe warumvise nshigikira ngo batinane umugabo kabiso yakwe warumvise nshigikira batinane ico nene nico kiranga umugabo nyamugabo arangwa n'ukuri ariko umugabo nawe nyamugabo ntari yigiturira none LK ntimuzomuha ikiganiro muze mu murondere atanga umuco wumva umuntu yamuhanuye kugira afata iyo nzira yo guca bugufi nawe nk'ubu naho ubutungane bwo murondera sinzi iyo bigeze ubu naho bwo murondera bukamushira hajya mu mpimba bajya bacimamanda nta kintu na kimwe bazoshikako kwa ba Berikris amaze imyaka ingahe mu mpimba urazi induru yagumatera Chimamanda yakoze iki yaramukuyeyo zemo bireka abarundi ndabazi umaze gushika mu bibazo vya vrai n'amatelefone yabo ntibasubira kuyitaba uri mu bibazo vyenyewe n'inshuti yawe urayitelefona ntiyitaba aribo bagukokeza ngo genda ugwane tuzogufata naguhaye akarorero 2015 abantu basuka abandi ngo genda ngo mugwane na CNDD-FDD ubu bageze abo ba Pacifique bande igihugu bakirabira ku ikarata cyangwa ku matelefone arondera umuntu azovira mu Burundi azofata indega agenda hari ati urazova hiyo wari agakeke nzoce nasama unsurire mu kanwa numva akamoto k'umukeke ndawukumbuye soneri ntugahemuke ni bibi yes reka sozere hano rero yitwa Bifes on the floor ni future marié yafashe ashimira aba promoteur bamufashije kuva gitangura umuziki ashashiramwo
General Rupfu murabumubona hano onye hagati y'abandi ba promoteri benshi batandukanye nguyu onye yaragushimiye inyuma y'ibitutsi byose wamumutuka ukamufata ko wigombeye ntiyibagira aho gushimira ntibagira aho gushimira ikizo umaze kumukorera kuva gitangura umuziki kubera iki bumeze mayenshi umugani kuri bya LK na ntuze na MOZA ni umugani uvuga ngo umuhendehende wonsa amabyi utari bujane subiramo uwo mugani umuhendehende wonsa amabyi utari uhenda amabyi uhenda utari bujane konsa kubitari bujane bitari bujane ni umugani w'ikirundi urabaza so nta so office muri commentaire batubwira barawuzi mbo hama tuje kurujya muhimbiri promoter wa Bface on the floor mbo jewe ikintu no mubarira Bface ikintu mubarira Bface kubera je singwana sinde bugifate ngo ndagitabure nije ndabimubariye Bface kugira nyubahe azohora ataka umugoroba azohora oya jewe je nabaye mu promoter ryari ari kubaha umuntu umviriza ndakubarira ikintu kimwe kugira ndamuhane azohora ataka umugoroba azohora ataka umugoroba bamubwira ubaha umugore w'umuntu ubwo munyambura ipete umviriza ndakubarira Bface adakene ko nzohora ndamutina nareke kuzarancokoza none umuntu agushimiye agize nabi mu biki ko atashimye avuga ati ndashimiye CHEVAL yahora ampani boka nambara yaranyambitse ngenda gusa kujya mu Imana uvuga ati ukazokora iciza hari nawe uzoburi kuragikorera Imana nawe rero Bface wamanyare ni washaka gushima zo nuvuga ati ndibuka ko wahora unyambika ngenda gusa uribuka ko nahora ndagutwara kukuvuza kwa muganga uri muranyamashira kubera bijya biyoba wagizoro n'umutaga ukazuza kubeshera ba masterene ngo nibo bakuroze urazi ko nakugura umuti wa 27000 muri 2000 hafi mu ma 2016 akuvuga mbaba bayurindire 2016 kuzosubire kushira mu byawe sindimwo kugushimira ni Bface ndakwipfuriza mugabo jewe sindi umugenzi wawe nareke kuncokoza udakeneye ko nza ndakwatakana n'umugore wawe reka kuncokoza je gisazi none braz umuntu agushimiye abakoze icyaha anshimira mu biki ibikorwa byose namukoreye nyamanga ati nyene anshimira sira ku mu promoter je n'umu promoter je uko ndi mu rwego rw'aba boss ndi mu rwego rw'aba promoter umuhimbi aba boss si n'umu boss mfise abo nkoresha sabona haya akazi banyita boss esha poga fupoyi wa musazi uragapfa wo ngomugina we po yes General Rupfu yarukunye kotata ngo iganiro aro kandi reviews twavuyaze bitandukanye by'ivyabaje abarundi aro kandi kwifatira umuntu mu gahanga navyo benshi bakavuga yuko bizoba bigufungisha umunsi umwe CHEVAL tuzoja kumuraba ari mugasho jewe narakubariye jewe ibintu byo gupfungwa nakubariye sinzozire politiki sinzozire gutyoza jewe umuntu wese dupambana ari muri entertainment abo ba boss naho tuzohurira ngo ndimo ndamono na business yiyo ahubwo je nzomwamamariza uriko urumva udakeneye nabo basani udakeneye ko ndagucana andi kugwete ushikiri uruzane kwa generale tumenye yuko wavuye mu muziki muri industry ama ndakureke nicanira abandi ibi navyo byo kuncokoza ushira mu bakunzi bawushimira nta muntu numwe atazi je nawe ko tutarabakunzi reka kuncokoza none ubu sinari nabihebye siwe yabigarukanye ngo arimo aramposting nanje namubwiye ati mutama nta kintu kibabaza umugabo nko kumenya umugabo amwendera umugore akwendera umugore birababaza birajyana nawe rero kare kuncokoza urumva ico ndaguteguriye kuzogukomesherezako nico nyene kada ushime cyane shefa mvuze ko nzomugira wakoze cyane umugore we mvuze ko nzomugira nareke kuncokoza nimba udakeneye ko nzojya iyo ntuze yawe wewe wijyane ureke kuncokoza ndabigusabiye ngaha reka kunyinura reka kuncubita agati munyo nditekerereje wewe umenya abo mupambana nabo je undeki je nzohora ndagucana ari uko nakubonye mwa yandi manyanga mugo umugore wawe atarimo ndabivuze asante sana man mani guhezegire ninde banje oya manzi ndire gatonya kuhanza sezera abakunzi bawe abansi bawe plutôt abaje kwandika commentaire bagutuka abantu baje kwandika commentaire ubunyira ko oya nibatuke kwemera mivumo iryo zina urarizi je nari amavyi urimo bwira ngo batuke ico wontuka je kikambabaza nigiki mbo abantu bose murabe iganiro imana uwiteka imana uhoraho mushobora byose abaho umugisha kandi abifurize gutera imbere
mu murenge na Kamoza akubona ko Kamoza ndakubari naho uri umubosi wambwawe sidabona ahantu urira nimba urira uguma winyegeje nk'ifuku nta n'umusi n'umwe ndanakabona mu kabari yabugesera karakunda akazimbwa mu Burundi twogira abajene nk'igihumbi bameze nkako Burundi botera imbere gakora 24/24 bo abantu bose muri rusange muravyiganira Imana ibahezegire ndabasaba umugisha ko nta mera mfise noba narica muguwo duhura ndamuhugwagwa. Yes, merci beaucoup wese dukwiriye kuva kunagusha kumera. Asante sana.